kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira uyu munsi mu gitabo c'itanguriro igice ca 44, hanyuma turasoma n'igice ca 45, kuko benshi babandanje basaba ko twobandanya kwasoma ico gisomwa kugira ngo bumve ingene vyagenze ku nkuru za Yosefu n'abo bavukana. 44 kuva ku murongo wa mbere, umutwe w'amajambo uvuga ngo bashira igikombe ca Yosefu mw'igunira rya Benyamini. Maze Yosefu abarira umukuru w'abakozi biwe ati, nimwuzuze amagunira y'abo bantu impeke nk'izo bashobora gutwara, kandi ushire n'amahera y'umuntu wese mu munwa w'igunira ryiwe. Ushire n'igikombe canje c'ifeza mu munwa w'igunira ry'umuhererezi wabo, hamwe n'amahera yazanye gusumisha. Abikora nk'uko Yosefu yamubariye. Bukeye mu mutwenzi barungika abo bantu hamwe n'indogoba zabo. Bavuye mu gisagara batarashika kure, Yosefu abarira umukuru w'abakozi biwe ati, va hasi ukurikire ba bagabo, maze niwabashikira ubabaze uti, niki catumye mugirira nabi uwabagiriye neza? Mbega ico mwivye sico databuja anywesha kandi akakiragurisha? Ko mwakoze mutyo, mwakoze icaha. Arabashikira ababarira ayo majambo. Baramwishura ati, databuja, utewe n'iki kutubarira bene ivyo? Biragahera abasavye ko twokora nk'ivyo. Sinagomba gusobanura mugabo abantu baribaza ngo mbega Yosefu yararagura. Oya, bari uburyo bwo kuvuga ko n'imvugo y'abanyegiputa basenga ibigirwamana, kandi bararagura bakoresha amareba n'ibindi n'ubupfumu buhanitse, nk'uko mwage muravyumva ku buzima bwa Mose ahanganye na Farawo n'abanyegiputa. Rero yari imvugo yo kwigira umunyegiputa, ariko ntivyari ivyo. Umurongo wa 6, arabashikira ababarira ayo majambo. Baramwishura bati, databuja, utewe n'iki kutubarira bene ivyo? Biragahera abasavye ko twokora nk'ivyo. Erega amahera twasanze mu minwa y'amagunira yacu twarayakugarukaniye tuyakuye mu gihugu c'i Kanani. None twoshobora dute kwiba ifeza canke izahabu vyo mu nzu ya shobuja? Wowe kibonana wese muri twebwe abasavyi bawe akwiye gupfa, natwe duhinduka abaja ba shobuja. Umurongo wa 10, arabishura ati, nuko rero birakora bibe nk'uko mubivuze. Uwo biza kuboneka ko niwe azohinduka umuja wanje, namwe abandi muzoba mweze. Baca bakura amagunira yabo ku ndogoba n'ingoga, bayashira hasi. Umuntu wese atekurura iryiwe, arasaka, ahera kuw'imfura ashitsa ku muhererezi. Ca gikombe kiboneka mw'igunira rya Benyamini. Baca bitaburira ko impuzu zabo, umuntu wese asubiza ibintu vyiwe ku ndogoba, basubira mu gisagara. Nuko Yuda na bagenzi be bashika kwa Yosefu, basanga ariho akiri. Baca mwitembagaza imbere. Yosefu arabaza ati, mbega ibi mwakoze ni biki? Nimuzi ko umuntu ameze nkanje ashobora gupfumura koko? Yuda aramwishura ati, none twovuga iki ga databuja? Canke twokwishura iki? Canke twokwiregura dute? Imana yamenye ibigabitanyo vy'abasavyi bawe, tubaye abaja bawe databuja, twe nuwo igikombe kibonetseko. Aramwishura ati, biragahera ko nokora gutyo. Uw'igikombe kibonetseko niwe azoba umuja wanje, ariko mweho nimwigire muduge kwa so amahoro. Ndabibutsa ko ndiko ndasoma muri Bibiliya y'ikirundi yahinduwe vuba. Muri Bibiliya kera avuga ngo kwitantamurira kw'impuzu, ariko ngavuga kwitaburira kw'impuzu. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yuda asaba ko ari we yocungura Benyamini. Umurongo wa 18, maze Yuda aramwegera aramubarira ati, databuja, nyemera ndagusaba ijambo mvuga, ntumpabarire jewe musavyi wawe, kuko umeze nka Farawo. Erega databuja, niwe watubajije uti, muracafise so canke hari uwundi muvukana? Natwe turakwishura databuja ko dufise data w'umutama, kandi hariho n'uwundi muhungu yavyaye ashaje,
nawe mukuru we yarapfuye, none niwe asigaye ari kinege mu nda ya nyina, kandi se aramukunda cyane. nawe uratubarira abasavyi bawe uti muramunzanira ndamurabe. natwe turakubarira databuja ko bitoshoka ko uwo muhungu atandukana na se, kuko hamwe botandukana se yopfa. nawe uratubwira twebwe abasavyi bawe uti umuherezi wanyu nimutamanukana ntimuzosubira kungaruka mu maso. nuko tuduze dushikiriye data musavyi wawe, tumubarira amajambo yawe databuja. hanyuma data atubariye ati subira mugende mudusumire utwo kurya. turamuhakanira tuti ntidushobora kumanuka, ariko umuherezi wacu nitwajana turamanuka, kuko tudashobora guseruka uwo muntu mu maso umuherezi wacu tutari kumwe. maze data umusavyi wawe aratubarira ati murazi yuko umugore wanje twavyaranye abahungu babiri, umwe akaba yaragiye akagirire, nkibwira ko igikoko camutabaguye nta kindi, nanje nkaba ntasubiye kumubona. none nimwanyaka n'ubu akagira icaba, muzoba mutumye amanuka ikuzimu n'imvi zanje mu mubabaro. nuko none ninaramuka nshikiriye data umusavyi wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, n'ukuntu umutima we yawuhereje kuri we, akabona tutazananye yocapfa, twebwe abasavyi bawe twoba dutumye data amanukana ikuzimu imvi ziwe mu mubabaro. kuko jewe umusavyi wawe nishinze uwo muhungu kuri data, nkamubwira nti nintamukugarukanira nzoba ndagukoreye icaha kitazomva ko gushitsa ibihe bidashira. none rero ndakwinginze ndasavye nsigare mu gishingo c'uyu muhungu, mbe umuja wawe databuja. uwo muhungu atahane na bagenzi biwe, mbega nosubirane kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu? reka sinzobona ivyago bizoba kuri data. ico ni igice ca 44 umurongo wa 34 aho kigarukira. reka turabe igice ca 45. umutwe w'amajambo uvuga ngo Yosefu yibarira bene se. maze Yosefu ntiyaba agishobora kwiyumanganya imbere y'abo bahagararanye bose, aca avuga n'ijwi rirenga ati nimutaramura abantu bose. nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigana na Yosefu igihe yibarira bene se. araturikisha ararira, abanyegiputa baravyumva no kwa Farawo baravyumva. Yosefu abarira bene se ati erega ni jewe Yosefu, aho data aracariho? bene se babura ico bovuga, kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Yosefu abarira bene se ati ehe nimunyegere. baramwegera, aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so, umwe mwagurisha ngashorwa muri Egiputa. none ntimubabare ngo mwite kumwikomo, kuko mwangurishije ngashorwa ino, kuko Imana ariyo yatumye ndabitangira imbere ngo mbe kirokora. ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi haracasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize mugire ico musiga mw'isi, ibarokoza agakiza gakomeye. none rero si mwebwe mwandungitse ino, ni Imana, kandi yampinduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa vyose, no kuba ugaba igihugu cose ca Egiputa. nimwihute muduge kwa data, muzomubare muti umwana wawe Yosefu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba ugaba igihugu cose ca Egiputa. manuka uzi yari ntutebe, kandi uzoshika uba mu gihugu c'i Gosheni, ube hafi yiwe mwe n'abana bawe, abuzukuru bawe, imikuku yawe, amasho yawe n'ivyo ufise vyose. kandi azogutungirayo, kuko hasigaye imyaka 5 y'ikigoyi, ntuzohave ufutana mwe n'inzu yawe n'abo ufise bose. kandi muravyibonera n'amaso yanyu, na mwene mama Benyamini aravyibonera ko ari jewe ubwanje ndavyikuriye mu kanwa. kandi muzobarire data icubahiro canje cose mfise muri Egiputa n'ivyo mwiboneye vyose, kandi muzonyarukane data mu mushikane ino. Yosefu araheza agumbira mw'izosi Benyamini mwene nyina ararira. Benyamini nawe aririra kw'izosi rya Yosefu, agumbira bene se bose abarirako.
hanyuma y'ivyo bene se bararemerana bayaga nawe. Umurongo wa 16 umutwe w'amajambo uravuga ngo Farawo na Yosefu batuma kuzana Yakobo. Inkuru y'ivyo ishika kwa Farawo bati, ab'iwabo wa Yosefu baje binezereza Farawo n'abantu biwe cane. Farawo abwira Yosefu ati, barira ab'iwanyu bagenze batya, baremeke ibintu vyabo indogoba, bagende baje mu gihugu c'i Kanani, bazane so n'imiryango yanyu, bazi wanje, nanje nzobaha ku vyiza vyiza vyo muri iki gihugu ca Egiputa, bazorya ku biryoshe vyo mu gihugu. Nuko rero ndabigutegetse ubabarire bagenze bake, bajana imikogoti imwe yo muri iki gihugu ca Egiputa ikwegwa n'amafarasi yo kuzana abana babo bato n'abagore babo, bazane na so baze ino, kandi ntibababazwe n'ibintu vyabo, kuko ivyiza vyiza vyo muri iki gihugu cose ca Egiputa bizoba ivyabo. Nuko bene Isirayeli babigenza batyo. Yosefu abaha imikogote nk'uko Farawo yabigeze, abaha n'impamba, kandi uko bangana aha umuntu wese imyambaro yo gukuranya, ariko aha Benyamini intete z'ifeza 300, amuha n'imyambaro yo gukuranya 5. Iganuka yarungikiye se niri indogoba 10 zigiye ziremetse ku vyiza vyiza vyo muri Egiputa, n'indogoba zonsa 10 ziremetse mihure y'impeke n'ivyo kurya n'induhuro se azorira mu nzira. Nuko asezera bene se, bariko baragenda arababwira ati, mwirinde ntimutane mwikomo muri mu nzira. Nuko bava muri Egiputa baduga mu gihugu c'i Kanani, bashika imuhira kwa se Yakobo. Baramubarira ati, Yosefu aracariho, ni wa wundi agaba igihugu cose ca Egiputa. Umutima we ucugwa igihumura, ntiyavyemera. Bamudondera amajambo yose Yosefu yabatumye. Se Yakobo abonye ya mikogote Yosefu yarungitse kumujana, umutima wiwe urarabuka. Isirayeli aravuga ati, ivyo biramaze, umuhungu wanje Yosefu aracariho, ndagenda nje kumubona ntarapfa. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Reka tugeze ngaha, tuzobandanya mu minsi iri imbere. Imana ibahezagire mwe mwafashe umwanya wo kumviriza iki gisomwa, kandi ndabinginga ngo musenge mwe muhera abahishurire iri jambo riryoshe. Harimo byinshi twokwigishako, mugabo numvise ndongoye kwasomera igisomo kugira ngo mwe muhera abayagire, kuko hariho abadafise Bibiliya, hariho atazi gusoma, hariho ari mu bitaro badashobora gufata igitabo ari bonyene, hari abari kwizamu gucungera umutekano ahantu hatabona, bumviriza gusa. Imana ibahezagire mwese, Imana ibagire neza, Imana ibahe ico umutima wanyu wifuza. Ariko mu nkundire ndagufashe gatonyi utahura ibintu bibiri. Ivyo uri kuracamo usabe mwe mu yaragoye kubiraba nka Yosefu. Yariko ati, mwarangurishije mwimvira ngo nzopfa, reka ndabereke. Oya, yarengo si mwebwe mwandungitse, ni Imana yandungitse. Mukundwa, urabe ivyo uri kuracamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turazi neza, ariko kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kutuzanira ivyiza, abahamagaye nk'uko Imana abigabiye. Ugerageze kuraba ibintu ufashijwe na mwe mu yera. Ivyo uri kuracamo byose ureke Imana iguhishura igituma uri kurabicamo, vyaba vyiza vyaba bibi, hari igituma. Ikigira kabiri, ndagomba wiyumvire gatonyi umugozi w'urukundo Yesu yagufatishije naho yagusanze. Bamwe basanze mu ibohero, abandi basanze mu vyago, abandi basanze mu bihe vyiza, agufatira ngaho umubona mu buryo bw'igitangaza, wemera kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe. Aba Yosefu yagereje kubafatisha igikombe ca Benyamini kubera urukundo yamukunda, yumva adashobora kwikura mutonyi wiwe, yaramukumbuye, yamuheruka kera, n'abakuru we yarabakunda. Yagereje kubafatisha gufunga Simiyoni arabe ko yosubira kubaronka. Mukundwa, ndakwifurije kuraba umugozi w'urukundo Imana yagukunze, yagufatishije, akakuzana mu bwami bwiwe, ubwami bw'umwana we Kristo Yesu akunda kandi nawe agukunda.
yagukunze. Imana iguhezagire ubandanye kunezerwa no kumushimira umugozi w'urukundo yagutegesheje. Imana iguhe umunsi mwiza, iguhe ibihe byiza, iguhe ijoro ryiza, iguhe kumererwa neza, nawe ubone wa wundi yagukunze. Ikindi kigira gatatu kumure nibage kuvuga ko nuko yabibariye ari bonyene. Urondera umwanya wo kwiherera wenyene. Ni byiza kuja mu bikorane ugasenga. Ijambo ry'Imana riduhimiriza gukoranira hamwe n'abandi. Ngo bamwe barabiretse mbere barazima, kwizera kurazima. Iki kiza carabuje abantu hirya no hino kwisi kuja gusenga. Abari basanzwe bafise ubunebwe bacaronkera ko bakwegera ko Imana igufashe usubire gukoranira hamwe n'abera. Biraduhimiriza gukoranira hamwe n'abera, birafise ico bimaze. Imana iguhezagire. Hariho abandi bitoroshe gushika n'ubu, ariko ndagusavye urondere aho ukoranira hamwe n'abandi, ugira aho ubarizwa, ugira umuryango ukuriramo w'abana b'Imana. Imana iguhezagire. Ariko kandi urasabwa kugira umwanya wawe w'ibanga, mu gatondo, ku mugoroba, ku murango, ahantu wiherera ugasoma ijambo. Yesu akakwihishurira muri mwenyene, utari mu rwinshi, utari mu kazi hamwe n'abantu benshi, akwihishurire iyindi shusho utari bwamumenye. Aba baguma bamwita wa mugabo, bamwita databuja, bamwita segaba, bamwita Safenat Penaya, ya mazina abanyegiputa bamwita, ariko arabati ni jewe Yosefu. Reka Yesu akwibara ati ni jewe Yesu. Imana iguhezagire cyane, urakoze kudutega yombi. Sinafuje gusobanura byinshi, mugabo iri jambo riraryoshe, ntaworeka kurivuga ko ibihe byiza, uragahezagirwa n'umwami wawe. Urakoze.